none we nakubaze wowe urafise umusheri uwe mbaza ico kibazo ntubanze kubaza none wowe urashobora kumara imisi 3 mutavuganye imisi 3 sikiya n'umwaka n'ukwezi n'ukuri kohera none ubuzi byarimo suyu nga uyu ngira kubera amajambo avuga mushobora kuvuga ati ariko aravyivuga jewe ari umukobwa twakundanye arabizi twarashobora kumara nk'amayinga abiri mpaka na mwezi ndambona ku murongo atungeye kandi dukundanye tutungeye nini kandi muri mukundanye sasa aho nta rukundo ruba ruhari zebede aho umva ari mu rukundo bivana nabo abantu bari mu rukundo zebede wowe muri mu rukundo indwi yose mutavugana mukuru umukobwa kumutwaye niko agenda kandi nakubwira ikintu kimwe ali umukobwa niwe mumenyereza ayo makoli canke iki acha kumenyera acha umva unafungwa expire mbele yake utagarante kubera nguma mubonana amwanya wose amakola iki kubitindwi yose atakumva ijwi rabu kuna gukumbura unawe bana je ndize none ko numva nga ntimuhuza oya uyu ni tugiye mu by'urukundo ndushobora guhuza kuko je sinovuga ngo urukundo ndaruzi cyane ariko ndazi ibintu bimwe bimwe je cyonzi urukundo rugabuye gutatu hariho urukundo gukuri hariho urukundo hariho n'urukundo gubeshe nimba muri mu rukundo gukuri n'umukobwa ntushobora kumarana 3-0 utazi umushiri wanje muri quelle situation zebede kuzunguje umutwe wumva gute yarononeka umuhungu yewe gaye none mese rero umenye situation yiwe kugira habiki yagufashiki eske banza nurindira eske ni wamubaza cyangwa ukabaza abantu ugasanga situation arimwo niyo kukubabaza wewe kuka unamfuatilia unakuta yuko zake guest au wengine fasi wewe utajisikia aje nimba wankurikiranye navyo ati nimba muri mu rukundo gukuri nimba muri mu rukundo gukuri nashobora kuja hiyo uravuga ndasubiyemo nimba muri mu rukundo gukuri ntushobora kumara amasaha 3 utazi umusheri wawe ari muri situation iyahe ameze gute usha nibaza kubesha Mutama Gerrard mbeshutse hari kibazo se nigeze kubaza Mutama Gerrard eske umuntu yiyahuye ni ibi bikora umukobwa wallahi Mutama Gerrard msemungu yavuze muri dini yacu ya Islam kwiyahura iyo bakwiyahura atari ica n'umunsi mbanagi kubera urukundo aho nyene twatse fasta muri vire tukamwikarisha fasi yakala akanywa kala tulia tukamtuliza servo yake ndo tukamtoyi wahaswe kwiyarura kubera urukundo je shaka rero nanye shaka kuri explique nga jewe nari ndyamye ego gusa twari twavuruganye vraiment n'umudemo wanje hama Mutama Gerrard ko aritegura shaka je muri vire ncanamubwira sinambaje naramubwira ebana naji nari ndyamye mu cyumba iyo aba mu dini yacu Islam ego kwiyahura bire kuri abantu benshi bari kuba biyahura yashambira ati wese ndagusiga ngano sanga wafuye gusa just nabwiye ngo kubera nashaka kwiyahura je narabimubwiye gusa oya ukiyara kubera urukundo oya ico aho no bangiye mu rundi rwego kuko urafa urumva iyo ufuye umva ndabwira ikintu kimwe iyo ufuye kubera umukobwa cyangwa iyo umukobwa afuye kubera umuhungu urya muntu wafuye kubera we ubuzima buzobandanya ariko mama we ni wazohomba familia yawe nizohomba ariko ujya mukobwa ilevre yorira agasara ariko semene ya mbere ya kabiri ukwezi kwa mbere azoca kundana n'undi kandi ubuzima buzobandanya uravyumva ivyo bintu yabibwiye jewe nagira nigira ahantu nza numva mbwiye ivyo bintu ngomba kumenya icyatumye kugushika urumva we uvuga ko utashaka kwiyahura okay kuje gushika ubu sindamenye gituma yabimbwiye naciye ndamubwira ati butoyi haguruka itegure tugende ko hamwe no gusiga ngaha wabusanga yimanise ku giti oya gusa alije hari sindababeshe hariyo kayigeze kunshikira mu buzima mapenzi titire mapenzi hamwe niyumvira ati jewe ngira nyiyahure hamwe niyumvira ati kwiyahura yaba bire kuriwe yaba idini yacu yaba tuvuga ati kuko yaba tuvuga ati hamwe no kwiyahura idini yacu vraiment irabire kuriye oya kwiyahura ntibisaba idini nta dini nimire kuriye kwiyahura ku isi oya erega oya ucushikira mu muriro nico kibazo ushaka nje mu muriro imyaka yanje yose kubera umukobwa naje umunsi w'umuhero nari kuja kwenyegeza inkwi mu muriro nticanuye mushe kugira ngo ashe neza kubita inkoni sigura ko yaba kwiyahura imana itaguhana wewe wari kwiyahura wallahi je wari kwiyica neza nyene ururimo gaseru iyo biba umukobwa nari ndamuzi nta minsi ibiri yari guherana je ntamwishi barahebanye barahebanye nukuvuga yuko nta nuko byanabandanije
finalement turava dusanga ivyo ariko avuga umengana ukuri urabona umubabaro w'urukundo burya utarababara mu rukundo egale kutarakunda uri kuramuca intege kwa sisi bukuru nako ataragira ntasho je nta muntu nimwe ashobora kunca intege mu rukundo kuko ico nzi mu mutima w'iwanje no mutwe wanje hari umukobwa Imana yanteguriye tuzohura azunkunda tubane kandi ndiba n'uturi kumwe urukumva rero je sindi nk'aba bantu ngo urukundo ruramba bagereka ndaruhebe jamais je rero ngo ndagushigikira sinohora uwundi mwana ndagushigikire sinohora umwana w'abandi kumukunda ngo kubera nakayambabaje oya je sinzi nuko mbere ushimira shima ubu ntidukeneye izindi discussion urukundo nikirumara mu kandi kindi kintu abantu bategereza kumenya urukundo haca haza ugwanko bien sûr kandi kindi kintu abantu bategereza kumenya noze umukobwa umvereza umukobwa umviriza munyumvirize umukobwa umwanya akikwereka care akikwereka kukwitaho akikwereka kwa gukunda mukunde muhe byose hama niyahindura na urahinduka pas de problème basi hama mukarekana ashize mu makofe nawe ushira mu ngubu ariko umwe kimwe ari umukobwa ni nk'umwana imbere y'umuhungu kandi umukobwa Imana yatangwe kuri matwebwe ishirema umukobwa rero umukobwa wewe umuhungu kuko niwe deja niwe wamukurikiye uriko rumva anatakiwa kuja munsi y'amategeko yiwawe uko mutwara niko agenda umukobwa mwubake kibirigi hamwe wenyene aguma avuga ati uyu muhungu umwanya wese arashobora kumpeba rero acha nikaye makini yani nisimuzi nisimfanye umviriza mugabo niwe mukunda nk'ibi bya Butoyi mugabo mu rukundo katanifanya nini reka ngira ibyo nshaka katanifanya nisikara nipenda mugabo nkaje babazi ujya n'umubirigi nashobora gutusha ndamubwira ati sinda kubone ku murongo ubunyene saa muyazi joro acha jama mugabo mu rukundo rero bukuru mu rukundo naho tubwirwa iti ntituwe mekanike ntituwe mekanike utabaye mekanike ucuba organique watakupelekesha mpaka mshukuru Mungu ikintu bategereza kumenya mu rukundo mwanamke na mwanaume mkiwa mu mapenzi ni kuhurumiana kurahisishiana kama hamrahisishiani naho muzoshika wati umukobwa ndamugirira ibi nibi ariko par exemple nk'ubu umusheri we kubya ati sheri je ujya mu vraiment muri kumye ndamufitiye amakenga bivanye nibi murashobora kugabanya ubugenzi et la raison kandi je ndakunganiye ariko nk'uyo cha mutatura amakofi wowe bimbwira nkande ibaza nta mukobwa n'umwe yo kuba toyi je ndakunganiye umuntu mwa muri mu rukundo ifo yuko umwigisha yuko mushobora kubana ntagutinya ahubwo akubahe umva wowe ngaho uri kuramutwara kibirigi abashaka kugira gutinye mugabo ntakubaha kugutinya rero ibyo biza ko umuntu yagutinye akora ibyo ushaka byose amakirengagiza ibyo udashaka byose kimba akaba umusazi hamwe yumvise ndodo y'umwango we njofunguwe abana bose baca kuryama umugore nawe nyene acaja kuryama asigara muri salon DJ nyene kaja kuryama bose urumva wewe yumvise mpejeje kuryama mpejeje kuyoga naingia chumbani sasa ngamusanga hayajugumira mu ishuka kijama kitani wallahi sigenza ubona burakece ndekazi hayajugumira sogea uko urumva ushaka rero agutinya kuburyo ebana hamwe akubonye igisho cyari ngana ngo none wumva zo guhajya hamwe avuze ati agize akarere gato ku kintu ntakunda acha telefona nukuri umbabarira no musi umunyu wabaye mwinshi nasanze nagize rene nkikiri ku kazi kandi nagutelefone ndi muziranza natashe nemeje kwiyomora telefona ari wabaza yatashe urumva wote mu rukundo ntihabe uhuru wa nini uhuru mimi mwanaume jewe ukwira uhuru mimi mwanaume pana mwanamke bukuru ari ibintu avuga akashiramwe umunyu renze apana yashizemo ibirunga cyangwa n'itomate weye hako ugira ivyo ufumu baho atamu gorufise oya ngomba kurongora very soon ndabigishe abandi mwese nzora ndabama Mutama Gerrard ko kapoteli yafi ari hose ni mediateur ni jewe ibi bukuru avuga ntavyo nshigikiye kandi nivyo Butoyi avuga nawe nyene mugawe afazari kidogo nkibi n'Useni yakoze niko mwakajuzi mwakajana warabishigikiye Useni no guteka ibirinda bitandatu umunsi wo kwambikana impeta ile hela uri no ule ngoje quiet keep quiet uragize icunye busa umuhungu mani umviriza uyo nyene yaswe kuyahura kubera we ali ya konsomye hafi 500,000 umunsi wabo kwambikana impeta barateka ibintu abajene baraza barajya baranywa barambikana impeta
namubwiye nti muri yindwi nyene atezo guheba mubaze ntivyabaye erega yari karamwereka yuko ari capable yo kumurera nimba ugifise ubwenge bukuru nimba ugifise ubwenge bwo kwiyumvira ati uyu mukobwa reka ndeke kumukorera ibikuko ejo azompeba ubu uri kurihenda cyane nasema wallahi ukuru ikintu ca nyuma tuce tuva muri deba y'urukundo aba bantu bakunda bose nukuri impanuro ya nyuma umukobwa mukunde 20% 80% wihede ujireserve kwa 80% usigarize umutima wawe kwa sababu mwanamke bamuita si wa leo si wa kesho abo ali je nababwiye ati nkuko nayikubwiye nimba muri mu rukundo gukuri wewe nyene ntushobora kumenya ukuntu purusa ziyongera nta rukundo gukuri imbere y'inoti umukobwa abonye umuhungu w'inoti tayara bagiye nabe jewe usikyangwa mimi ali jewe ikintu nobwira abantu bose urumva ibi bukuru avuga nivyo oya ibi bukuru avuga ntavyo ndamushigiye urumva ariko kandi ivyo Butoyi nawe akora canke avuga ivyo agira nawe sometimes birambabaza uti gute uyu kubera ko ntazi urukundo yoba yaraciye mu sijuwe lakini uyu na uyu wallahi ubwo rukundo bavuga ko bakundanye na sisi ngira nta robo rufise y'urukundo uyu muhungu yakundanye n'uyo mukobwa no kuvuga ona ali urashobora gusanga uyu ari muri 10 uyu nawe ari muri -10 uyu ni wari muri -10 uyu nawe ari 10 gusumba no kuvuga wewe mu rukundo si yuri uri muri mwe uyu nawe oya mu rukundo niyo ndi kabisa ni ndani ivyo nako ndavuga kuvuga urukundo Butoyi akundanye na sisi ubu nta robo rufise y'urukundo Butoyi yarakundanye n'uyo mu ex wiwe cyane ndamuvuganye nkaca ndaba rero ubu bakaba batari kumwe ukacuharura ibintu uyagiriye uwo mukobwa wallahi ntavyaragirira sisi bado kabisa sasa vyaheze gute Butoyi kwa nari kuheba terawe yenda ari kuheba sio hata uri muheba kwa nari kuheba yo bazindi Hussein ibintu bamaze guca mu rukundo wallahi wasipendana tena umviriza Mike hinga vuge yawe hinga vuge genza guhera heza no urabye ibintu byo mu cinema tero kwiyahura byo mu cinema y'igihindi je live hengu nga ari ku muyange usiku amadi samani usi ona Mr. Kimo ole amadi usibisemi sana biache tu byose imvura kama hamtaki ni mind hizo madasi zitaki umvura ingenda bavuga igiti ingenda bavuguruzi umviriza aba bariko baravuga kahise kiwanje waraye mu mvura n'ukuri oya umviriza iyo kahise umviriza iyo kahise bariko baravuga sivyo ubwa mbere na mbere ni kahise inshisha kuno umuntu bariko bavuga nta wunzi no vuga je suppose ko ntamuzi simjuwi ni nani mimi simjuwi ni kahise inshisha kuko peut-être nari narasinziriye ariko ubu narakanguse je suis vivant ndabona ndakanuye sa ibariko baravuga ngo urukundo namukunze urukundo namyereze sigo ndamuha sisi barabesha kuko sisi niwo mukobwa wa mbere numvise umutima wanje undekurira kugaragaza urukundo ndamukunda imbere ya kamera none nk'ubu bishise sisi uravyumva ivyo bintu kugaragaza urukundo ndamukunda imbere ya kamera we asawa tunapasha kuikumbusha ili uone kama ukienda huko mimi simkatazi kupendana na sisi wapendane tena wapendane sana lakini nareke kugenda yani ache kuyihereza yowe yana naindaga yeye wote kana tanguza umutwe atangura gushira yo mutwe tia migucha mujana tia kwanzaki oya na migoni mibaya umviriza ugomba kwinjira mu mutima w'umukobwa je kuntu system n'amamureje ninjiza yo mushasi gusa kubera umushasi nawe ukata no kwisaro barawukata uramerundi haramerundi mwawenjize y'umutwe none akabazo rinda nawe maze nanje akabazo sawa ne nkubishise nka sisi nyene akaguhemukira hanyuma imana igacirekura intuzega yo kwiyahura kwanzia leo kwiyahura wallahi nakufa ali genda gusubiyemo abantu bose bimenye ku isi sinzoreka gukunda umukobwa ngo kubera hari uwambabaje jamais nta numwe umumvira kubera na nyina yamuvye ntamumvira abukuru igihe nyina yamuvye ujya mu ex wa muhebe yamwishe gute mama nivyo je nkuwo bariko baravuga nta nuwonze reka ntabyo twari tuzi yamwishuye gute wereka tuvyose ivyo namubabariye uno musura mubabariye ari ibintu ugombye ko mu bisubiza inyuma
bukuru yo hava anakubita ingumi butoyi urumva kuko hari ibintu yagira najeho natwe bw'abagenzi biwe tukumva kumengo je ne peux pas regretter à ce que j'ai fait. bari unasema umjuyo simjuna sitaki kubijua sababu ningakujya wote bijya suppose ko ari nka heve nararyamye ndarota ingwano barandasa baranyica hama mu gitondo ndavyuka ndi mushasha now I'm happy sawa ndamuhe video y'intuze y'indoto imwe warota iri mu biti ndayimuhe imuhe pas de problème nikaise turafise memoire zirabika naho mba ndi mu ndoto memoire irabika hama mu gitondo kayibuka indoto mais ico nshobora tuacarera iyo bakunzi ba Shari TV vraiment twakoze ikiganiro kidoshye mera heze ngoma nababwira ikintu kimwe nta kintu ca mbere kibabaje kwisi nko kwicuza kubera iki wahevye mu buzima niba hari 7 afise simfise 7 yo kwicuza kubera iki nahevye niyo mpamvu jewe namada kubwira baho kibirigi naho umukobwa muwe banye ntuzo kwicuza ati yamahera namuha canke bya bindi no je ne peux pas regretter kubera ivyo now ndiko ndaba ubuzima byiwanje n'umukobwa turi kumye 7 nta bintu jamais sinzigera nicuza ngo kubera kujya mukobwa yamevye none namukoreye kandi atamakosa nari mfise cyora kwicuza ariko iconzi coco mane azorogreta ubuzima byiwe bwose kuberi sinshaka kumumenya oya just niko mvuga umukobwa ndikuvuga umuntu wese yamaheba umuntu sans exception azokwicuza ubuzima bwiwe bwose kandi iyo ni shock idasanzwe man nta kintu kibabaje nko guheba umuntu akacafatana n'umukobwa kuruta ubwiza amafaranga ibintu byose hamukabona bari mu rukundo rwabo gwiza achapa ukavre ubuzima bwiwanje jewe umu ex wanje nitugera tuvugana nta yambo ntaki kandi simba shaka no kumumenya je suppose ko jewe nta mu ex numye mfise kandi sinigeze nkundana n'umukobwa numye uwo turi kumye niwo mukobwa wanje wa mbere kandi niwo wa nyuma c'est fini ariko gamana bakunzi ba Shari TV vraiment tuvuze ati tuganire by'urukundo ntitwofa duheje ikiganiro ariko rero nje novuga yuko twaganiriye byinshi narifise ibintu byinshi byo kubaganiriza ariko mugabo kubera novuga yuko akanya kariko karaturega reka ikiganiro tugihereze nizere yuko tuzogaruka kandi kuri Shari TV tukinoganze neza siko murabinyemerega bene data tukinoganze neza sawa mbega kuyatureheze karasara hariho utunukira mwahora mugira abasore basha barafise impano mufite nata abasore babiri barakubita ikintu biti idufu kuba ntayifise nga idufu no kuririmba amakaswida twarigeze no kuririmba indege kubera idufu gusa indege zo muri Kongo indege twahuyemo impene amateveri agahawa ibiharage abasoda abanyagihugu helicopter ubuzima bwo muri Kongo bwaranjoye sana niyo tugiye kuri bana ejo rero tutaenda ile fasi lakini tutaenda na ndege ni mama nararanye birato ngiye kuri indege ndakabona indege tutaiona bana pale helicopter ni sawa kuingia hivi inyuma y'umugongo ibi ni mbuzi ndisiri ko ndi mu ndege ni impene ati usanga ari zumusoda wanawahamisha none byagenze gute mwarahevye twatunga oya ni dushobora guheba turiye ni tweba murakubita pole muze vraiment uratumisi mwanumva ngo kwirayidi murashobora kuzogira intuze kwirayidi mu mwiherero sawa kabisa okay bakunzi ba Shari TV rero turabakunda cyane reka tuongere kandi tubashimira abatumire banje buno munsi vraiment ndaryohewe cyane kuri usijali kabisa we erega we ni shemeji yangu we ni shemeji yangu unasemaga ni Ali Dwara unaona difference kati ya Sisi na Ujama ikwaje difference ikwaje Sisi ni mweupe wewe ni mweusi nikuonesha mtoto wangu nikuonesha mtoto wangu ndio tuzobisubiramo neza twicaye mu muryango sirangia shangazi kwa Sisi na mama yake hivyo tutabirudiaga mutumika hapo na familia ya Sisi watueleweshe vizuri sasa ndugu wa Ali ndamumenya Sisi ndamubona Sisi kile kipindi bado tuna Ujama tunakogotana kisystem Ingemvuga akantu Butoyi naho atakavuze genda akavuga igeze ukambwira yambwiye ati ujya mu wungu nubwo aguma yivugisha ngo urumva ngo twebwe umuryango wa Sisi avuga ko ataravyemera neza ko uri mu musaza wa Sisi kandi we washaka navyanke nawe nihenda gakonere araza guca mbona irangi yanje uriki yumvirize jewe vraiment nukuri jewe ndabifitiye amakenga kuko
Jesse yambwiye ati arafise umwana wa mama wiwe mutoyi umuhungu ariko yani barafise imyaka myinshi batazi urumva barafise igihe kitari gito yaragiye urumva sasa sijui kama ni wewe lakini mimi wewe sasa nakujua kuanzia zamani lakini penye sisi kwao na kwenu ni pamoja sawa najua wewe uko wewe unajua historike yako wewe kusema ujuane naye ilianzaje mimi kusema nijuane naye sinovuga ko vyavuye iwawe naho tayari tushamaliza nachibusha maliza ushamaliza huyo mchezo nishaumaliza ne kwa mawaiza mazuri wakunze ngenda basavye bano bantu nimubishinga badufitaniye siri nyinshi dufitaniye siri nyinshi are tuza tutuzimenagurire ngaha nimba hari abantu bambere bamuhanuye umutipe agire mariage ndimwo wewe kutararongora bigumira gusa kuri mitandao gusa turabana cyese kurongora bijya no kuvusha muri kintu kimwe mutazi reka ntanera ishavu siko kandi kije namankunda kukivuga hari ikiganiro bakunda gucisha kirwe netwaje tubigenze gute aho kina ninziza Desire no kina Desire d'amour ni tubigenze gute demo ko nakwandikiye shushu umviriza rero genda umviriza ikiganiro cya samedi narumishavu kubera iki barade hari ukuntu abantu bama bashaka kudefanda abakobwa hama bakanyegeza ukuri bakadefanda abakobwa bukuru Hasani naje rero kugira ndabadefandure kuko ndazi hari abantu bakuze badukurikirana ko ni ibintu novuga ati bisaba ko ubivuga mu mvugo mbabarira amatwi urumva gusa byarambabaza sana je ngira ndabwira ikintu kimwe umuntu abana n'umukobwa nta difference nimwe ihari nubana n'umukobwa baragize mariage nta ni ingenda ikubwire imye ni kubera bo bari mu cyaha nta indi difference nta indi kuko ndinjiye muzo kanita mme wangu matatizo ya kwapi mbere usanga aba bavushije nibo bafise urukundo kubita mwe mubakanye aba bacikije mani n'umucikije umukobwa kera tugikura hari systeme kandi yari irekuriyo n'amategeko umuhungu yarakuresha ukamwanga yasha gusanga ku isoko waduguye bakazana amakinga bavuye ni makamba akagusanga nk'igitega n'amakinga akaja gufata ku nguvu akagushira ku ikinga akaca gutwara kandi byari birekuriyo n'amategeko vraiment sinzi yari mico y'abarundi navyo nzi gusa byari ibintu vya kera iyi debate tuzoyigaruka ko bakunzi ba Shali TV je nari mfise ibintu byinshi ngira bimve mu bunyene ariko mugabo ndi blose ndifunze neza sewo so reka rero turangize ikiganiro cyacu tubashimira reka duhere kuri CEO abashimira abakunzi ba Shali TV abashimire kugira ngo turangize iki kiganiro ikintu cyambere bomenya twebwe aba CEO barashobora kuba benshi yego barashobora kuba benshi twebwe muri Mutama Gerrard twisturi aba CEO ba Mutama Gerrard official gusa nyene ico ndachanse kabisa ndarashe heju naco uku chance niko nabandi bashobora gucemera hama twebwe uvuze warumpaye mikondene nari ndakubwiye nti tugushezere hama usezera abantu ego anagenda bashimiye ndabibutsa ko bogira subscribe kuri Shali TV batarabikora kandi bibuke no kuri Mutama Gerrard ushobora kuba warayigize ngaha hariya utarayikora simbira yo Mutama Gerrard official ugire subscribe ikiganiro nimba cyakuryoheye umenye hariya yuko hariyo byinshi rero nkibe ego murakoze reka tumushimire rero bukuru umuzeo ko opoza ibintu oya Jesse ndi muzeo ko opoza ibintu kandi nukuri je nakurikirana abantu mu commentaire yabo nukuri ndabasavye abantu bimana muzi murantahura ko je ndumuvuga kuri nta numwa nimwe umva intumwa yemewe n'abantu 10 yahakona n'abantu 100 kubera iki yavuga ukuri abantu rero babanyopoza nabanka nuko mba ndikunda bapyonda nyene mpyonda igihute cy'ukuri ngomba yuko kibavamwo bakaca bakababara commentaire bakaca bantuka uyo n'umusazi iyo ni ndaya mbaya ico nikivuju nta mutima afise uyu mugore waragowe nta munahiriwe nk'umugore wanje kuko azoba abayeho nk'umubirigi nukuvuga azoba abayeho nk'umukoroneri yazoba abaye mu gikoroni hama turabashimiye cyane Shali TV kubatarakira subscribe kuri Shali TV bayikore none bakande nukuri wahejeje gukanda kuri Shali TV ace averifya kuri Mutama Gerrard eske nzana rayikanze asanze tarayikanda aca kanda nawo nye ahejeje gukanda kuri ntuzenya murahoze cyane Gasore sharabini toi kumenga washavuye wallahi nsanzwe ngwaye vraiment pole sana
pole sana gusa ko waje kwa bofre urakiza uno munsi Mutama Zebede mugabo abantu watubwiye akazina kawe original bakita Zebede nyene irakoze amadi eba ngo harakantu nari numvise nani reka ndakiho sinzi ugutwi kwanje kungene kugize zoom harakantu nari numvise eba na Zebede reka tugushimire cyane musaza yego murakoze cyane yego toyi turagushimira nari nakumvise ga ari cycle kuna kadawa bashira mu ntuzenya mandazi vanille cycle nini cycle vanille Okay, turasore rero kandi kubashimira mwese mwabanye natwe kuva mu ntango y'ikiganiro gushika ku iherezo ryacu. Twongera kandi tubifuriza yuko mwo bandanya gukora ivyo bababwiye kugira ga subscribe ga hanyuma ibiganiro nk'ibi muze murabihereza abantu cyane abantu bari muri Saudiya, za Amerika, za Australia mu bibasukemwe neza kugira ngo babandanye kuryoherwa. Murumva yuko pado black abantu ba mbere nkunda n'aba Saudiyene n'abantu bagiye kurondera ubuzima mu bihugu by'abarabu n'abasheri shushu bagaye mwe murakora akazi gashimishije muratuma abantu babaho bagaye ekada so reka rero tubashimire cyane hama turi kumwe mu kiganiro cy'ubukurikira hama ciao bye bye